Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abashaka gutera u Rwanda tuzobasanga iwabo tubirangirizeyo. Paul Kagame nibwo butuma bukomeye cyane yahaye perezida w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi. Aya n'amajambo akomeye cyane nyakubahwa Generali Majoro Paul Kagame yatangaje, aho yavuze ko uzahirahira wese gutera u Rwanda yaba u Burundi canke se Congo azamusanga iwe intambara akaba ariho itangurira akaba ari naho irangirira. Aya majambo nyakubahwa General Majoro Paul Kagame ayatangaje nyuma yuko igihugu nk'u Burundi ndetse n'igihugu nka Congo bimaze igihe bihiga gutera u Rwanda, kugeza naho umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye atangaje ari mu gihugu ca Congo mu mpera z'umwaka wa 2023, akavuga ko yiteguriye gutera u Rwanda kandi akavuga ko agiye gufasha imitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda iri mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'indi iri mu Burundi, bose akabafasha gutera u Rwanda amaze bagahindura ubutegetsi bwa Kigali. Iyo yavugaga abo nta bandi yabaga avuze uretse FDLR ndetse na FRN iri ku butaka bw'u Burundi. Nyuma yaho icyatangaje abatari bake kikanatera ubwoba nuko Ndayishimiye yahise yongera ingabo zitari nkeya ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Icya kabiri cyakurikiyeho kandi gikomeye kinateye ubwoba nuko yahamagaje interahamwe zari muri Congo zikaza mu ishamba rya Kibira, aho zimaze igihe kinini kandi kirekire zikora imyitozo ihambaye cyane zifashijwe n'igisoda c'u Burundi, aho zivuga ko ziteguriye gutera u Rwanda amaze zigakuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa General Majoro Paul Kagame, aho bavuga ko bashaka kubohora abanyarwanda. Mu gihe ubwo butumwa bwatanzwe na Ndayishimiye, abatari bake babunenze yaba abarundi ndetse n'abanyarwanda, bakavuga ko rwose ibintu ariko aravuga bitandukanye n'ukuri, kandi bakavuga ko rwose agerageje gutera ubutegetsi bwa Kigali ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kuko yakwisanga ubutegetsi bwe aribwo bwasambutse aho kugira ngo asambure ubwa Kigali. Uyu ku munsi w'ejo nyakubahwa General Majoro Paul Kagame akaba yarongeye kumuha ubutumwa bukomeye cyane ndetse akamubwira amajambo akomeye cyane turi buze kugaruka ko muri ano makuru kugira ngo mumenye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho yahaga ubutumwa General Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'inyishu abashiranganje bagiye batanga, ariko benshi mu Barundi bagahita babona ko iyi leta ya perezida Evariste Ndayishimiye atanyishu ifise ku bibazo biri hagati mu Barundi ndetse n'ibibazo biri hanze y'igihugu c'u Burundi, ariko byose bikaza byerekana ko Ndayishimiye atangabirano afise yo gutwara igihugu nk'uko na benshi bagenda babitangaza, aho bemeza ko Ndayishimiye arakwiye kugira ikindi kintu akora mu Burundi ariko atari kuba umukuru w'igihugu kuko ntabyo ashoboye. Turaza no kugaruka ku byatangajwe n'umushiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'u Burundi, aho yavuga ku mubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda mubi, akanavuga amajambo akomeye cyane, akavuga ko akeneye abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 kugira ngo babone gufungura imipaka. Ibi byose akaba ari ibibazo byerekana ko mu karere hatari umutekano kubera ibihugu bibiri aribyo u Burundi ndetse na Congo bigerageza guhungabanya umutekano w'akarere, ariko Kagame akaba yavuze ko ibyo byose wagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda yamushyira
gushyiraho iherezo kandi ko intambara yatangurira aho kubayitanguje ndetse akaba ariho irangirira, aho yavuze ko atantambara yakigera ibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi twabateguriye ndetse n'umugambi hari gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, byose nyine tukaba tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abashaka gutera u Rwanda tuzobasanga iwabo tubirangirizeyo. Paul Kagame niko yatangaje aha ubutumwa bukomeye Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Perezida w'igihugu ca Kongo bamaze iminsi bidoga ko bagiye gutera u Rwanda amaze bagahindura ubutegetsi bwa Kigali. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaraye aburiye ibihugu by'u Burundi na Kongo ko abifuza gutera u Rwanda azobasanga iwabo bakabirangirizayo kuko u Rwanda ari ruto. Ibi yabitangaje kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 29 Ruheshi mu myiyamamazo yarimwo Inyamasheke mu burengero zuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba n'umukandida wo mu mugambwe FPR Inkotanyi ariko yiyamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe igerekerezo rya 15 mu Kakaro 2024. Yaragarutse ku bitero byakozwe n'umuhari FRN mu myaka ya 2018-2021 bishyigikiwe n'ibihugu bimwe bibanye n'u Rwanda, ariko akavuga ko naho uwo muhari watujijwe n'ubu hakiriko ibihugu bibanye bicifuza gushigikira iyo mihari mu gusenyura inzego z'igihugu cy'u Rwanda, ariko akaba yabahaye gasopo ikomeye cyane. Perezida Paul Kagame akaba yaciye aburira ibihugu bibanye by'u Rwanda biri mu burengero no mu bumanuko Kongo, Uburundi byifuza gutera u Rwanda ko azobisanga iyo biri bitaragera mu Rwanda kuko u Rwanda ari ruto batabasha kubona aho barwanira. Paul Kagame yagize ati u Rwanda kubera ari ruto ntituzokwemera ko hari igihugu kidusanga hano kuko kosanga hari ibyo twononye mu gihugu cacu gito. Ubuto bwacu tuzoburinda, tuzobasanga iyo bari tubirangirizeyo. Aho rero bashaka gutera u Rwanda ndabibutse bashaka babireke kuko ntaho byabageza kandi ntacyo batwara u Rwanda kuko nta nubwo babarusha igisoda, niko umukuru w'igihugu General Major Paul Kagame yatangaje. Imigenderanire y'u Rwanda n'ibihugu bibanyi kugeza ubu ntiyifashe neza biturutse ku ntambara zirangwa mu gihugu ca Kongo, aho u Rwanda rwagumye rwagerezwa na Kongo gushigikira umuhari M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ku ruhande rw'u Burundi, u Rwanda rwagumye rwagereza ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo gushigikira umuhari FDLR wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Naho leta y'u Burundi nayo yagumye yagereza u Rwanda gushigikira umuhari Reditabara wamaze uza guhungabanya umutekano mu Burundi uvuye mu Rwanda. Niko nyine abategetsi b'u Burundi batangaza, hamwe no guha indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, bikaba byatumye n'imipaka leta y'u Burundi ibihana n'u Rwanda yugarwa. Ariko abatari bake ndetse benshi bakanenga ibi byakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye byo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda, kuko biraboneka neza ko u Rwanda ntacyo ruriko rurahombera nk'u Burundi, kuko u Burundi nirwo ruko rurahomba byinshi, kandi benshi bakanenga na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko birababaje kandi birateye isoni kubona yugara imipaka y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe na Kongo ivuga ko iri kurwana n'u Rwanda itarigera yugara imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda kuko izi ko yahahombera byinshi. Benshi bati abategetsi batwara igihugu cy'u Burundi ntibiyumvira ineza y'abanyagihugu barongoye kubera amakosa akomeye biboneka neza ko akorwa n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Burundi. Abatari bake bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ikosa yakora ari ukugerageza gutera u Rwanda kuko nta n'amasaha ashika muri 15 yahera ingabo z'u Rwanda RDF zitamaze gushika aho umukuru w'igihugu ari General Evariste Ndayishimiye ngo zimufate zimufunge
ibi byose nyine bikaba ari byo benshi baheraho bavuga ko Ndayishimiye ibyo ariko arakora ari uguhemukira abarundi ndetse n'igihugu ciwe, kuko biraboneka neza ko n'ubushobozi n'imbaraga afise byo gutera u Rwanda, kuko biratangaje kubona igihugu kimaze imyaka n'imyaka kitagura intwaro ariko kikavuga ko kigiye gutera igihugu kimaze imyaka yose yacyo kigura intwaro kandi zikomeye. Ibi nyine bikaba ari ibintu benshi baheraho bavuga ko Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane, ariko benshi bakamwagiriza ko we areba inyungu ze atigera areba ku nyungu z'abarundi, kuko intambara ariko ararwana muri Kongo aho ari kwifatanya n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Iyo ntambara ariko arayungukiramwo amafaranga atari make, kuko ku musoda umwe canke se imbonerakure abaronkaho ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi ahabwa n'igihugu ca Kongo. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane we ariko arakorera, akaba ariyo mpamvu yahisemo gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi utosekare mu nyungu ze bwite. Ariko benshi bakavuga ko ibi bintu byasambuye igisoda c'u Burundi ndetse n'igihugu, kuko n'ayo mafaranga ahabwa Ndayishimiye ntiyigera agera mu kigega ca leta. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko Ndayishimiye ahubwo yopfuma atanga imihoho aho kugira ngo agumye akwegera akarambaraye igihugu ciza c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake muri no minsi bariko baramusaba gutanga imihoho, kuko aho agejeje igihugu c'u Burundi biraboneka neza ko akigejeje ahatemba, nta gitoro, nta sukari, nta bidanazwa bya Braludi. Ibi byose akaba ari ibibazo bihanze abarundi, byose bikomoka ku kubura kw'amafaranga mvamakungu. Benshi bakemeza ko n'uduke tubonetse umuryango mukuru w'igihugu utwifatira. Ibi byose nyine bikaba byarahombeje igihugu c'u Burundi kugeza ku rwego rukomeye cyane, kugeza aho batakibasha kurangura igitoro, aho ubu mu gihugu c'u Burundi kwiyunguruza byabaye umuzi wibuye, aho benshi basigaye bagenda n'amaguru, n'ababonye ikibunguruza bagatanga amafaranga menshi cyane. Ibi nyine akaba ari ibibazo bihanze abarundi, baheraho bavuga ko Ndayishimiye ashaka gukwegera igihugu akarambaraye, nyabona adashaka gukiza igihugu c'u Burundi. Murazi ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi bakemeza ko byanga bikunda Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho. Tuve kuri ubwo butumwa bwahawe ibihugu bibiri bwatanzwe na nyakubahwa General Major Paul Kagame, amakuru yacu tuyabandanirize ku biriko biravugwa mu Burundi, aho abagize leta y'u Burundi uhereye ku wurongoye iyo leta kuri no wa gatatu bari baramutse bishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu bo mu gihugu cose. Ibibazo byagarutse ni ibijanye n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, ubukene bw'ibitoro, imipaka yugawe, abarundi bapfira iyo bagiye gupagasa, guterwa agahembo gukererwa gutanga agahembo k'abasirikare bagiye gucunga umutekano hanze y'igihugu, n'ibindi bibazo bitandukanye abarundi bafise muri no minsi. Ariko bikaboneka ko n'inyishu abashiranganje batanze rwose zitigeze zinyura abarundi. Nta gahunda ya vuba ihari yo kugurura urubibi n'u Rwanda. Abagize leta y'u Burundi uhereye ku wurongoye iyo leta kuri uno wa gatatu bari baramutse bishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu bo mu gihugu cose. Ibibazo byagarutse ni ibijanye n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, ubukene bw'ibitoro, imipaka yugawe, abarundi bapfira iyo bagiye gupagasa, uguteba kwa gahembo k'abasirikare bagiye gucungira umutekano hanze y'igihugu n'ibindi. Umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca amenyesheje ko ikizokura ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu Burundi ari ukugwiza umwimbu w'ibyo abarundi bashora mu mahanga. Odasi Niyonzima, umushiranganje w'ikigega ca leta, yongeyeho ko gushora ubutare bizotuma amafaranga mvamakungu yiyongera mu gihugu c'u Burundi. Ku kibazo cy'igitoro, umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse avuga ko hari bamwe mu bunguruza abantu basongera isibe bakanywa igitoro mu modokari bagaca baja kukivoma kugira bakigurishe ku giciro kiri hejuru cyane. Ku bijanye n'icifuzo c'uko amapikipiki na za bajaji zokwemererwa zigashika mu gisagara hagati gufasha muri kino gihe hari ikibazo cyo kwiyunguruza, umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yamenyesheje ko ari ikibazo cyo gukinga amasanganya n'umutekano. Umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yamwunganiye agira ati
bizosaba ko abahinga bafashe ingingo yo guhagarika amamoto na bajaji kwinjira mu gisagara baraba ko icatumye iyo ngingo ifatwa kitagishobora gusubiza gutera umutekano muke mu gisagara hagati. Ku kibazo cy'igitigiri cy'abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu ca Kongo, umushikiranganji wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Tribert Mutabazi yashimye gutanga ico gitigiri ati ntibanga rya gisirikare kandi ritamenwa. Aremeza ariko ko bafashwe neza hisunzwe amasezerano Uburundi bwagiranye na Kongo kandi abasirikare bariyo ntaco baheraniwe. Ku kibazo c'urubibi rw'u Rwanda rwugawe, umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yibukije ibiganiro by'uko u Rwanda rwoshikiriza Uburundi abagombye gutembagaza ubutegetsi ariko ntibyashoboka. Ikindi ni ibitero by'umugwi Red Tabara Uburundi buvuga ko ufashwa n'u Rwanda. Avuga ko ibyo byatumye habura icizere hagati y'ibyo bihugu bituma bugara urubibi rwo ku butaka, baguma buguruye urubibi rwo mu kirere. Umushikiranganji w'imigenderanire yishuye kandi ko ikibazo c'Abarundi bamaze iminsi bicirwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo, asigura ko abicwa ari ababa muri ico gihugu bidaciye mu mategeko kuko atakuntu bashobora gukingirwa. Ati birababaje, akabasaba ko mu gihe impusha zo kuba mu gihugu kanaka ziba zarangiye boshikiriza abaserukira Uburundi muri ibyo bihugu kugira bige ikibazo cabo amaze babafashe kubaho muri ibyo bihugu baba barimo. Gusa ikiboneka cyo inyishu zatanzwe n'abashikiranganji nta nimwe yigeze inyura Abarundi, akaba ariyo mpamvu Abarundi mu moko yose mu mihingo yose y'igihugu bavuga ko iyi leta ndetse guhera kuri Ndayishimiye botanga imihoho maze igihugu kigahabwa abagabo b'ijuna n'ijambo bazi gukorera abenegihugu, apana abaza kugumya bacinyiza abanyagihugu mu buryo butandukanye. Mu kandi kanya kari buze twaba turi buze tubaha amakuru hambaye cyane kandi ateye ubwoba ariko uvuga ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwaba buriko buragera ku musozo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.